narabivuze ngo kuva nk'itangura bino biganiro kino kigira gatatu dutumbereye kubwira abantu basanzwe bakurikirana bino biganiro ko burya umuntu wese Imana yamuremeye ikimenyetso rurangiranwa. Hariho ikintu ushobora kuba utazi ariko kiri mu ibanga ry'Imana. Imana yashizeho ngo ico kintu kibe kinyegejwemwo umugisha wawe, kibe kinyegejwemwo ubutabazi bwawe, kibe kinyegejwemwo ugutabarwa kwawe. Ico kintu birababaje kubera yuko ntacuzi, ariko ejo hahise twabonye ngo Yosefu wewe yaragiriwe ubuntu abibwirwa akiri muto, kuko ngo yaguma arota inzozi zimwereka yuko azoba umuntu ahambaye, azoba umukuru, ariwe azoba umutware muri bene se, naho atari imfura. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Mbere twabonye yuko no kubizira yabizize, ariko mugabo byose dusanga bikoranirijwe kumuhesha umugisha, bibaza ngo bamushize mu rupfu, ahubwo bagasanga bariko bamusunikira iyo umugisha wiwe uri. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Kubera ko twabonye yuko Yosefu yabaye umuntu w'inyankamugayo, yabaye umuntu yanka icaha urunuka, yanka gukora ibyaha, abaho yubaha Imana, kugeza naho yaje no gusambana na inabuja muka Potifari, kandi byari kuboneka ko umengo ni grade yongewe. Iyumvira iyo yemera kuryamana na inabuja, ko inabuja yari amusinze n'Imana amwinginga ngo baryamane yamwipfuje, kandi Yosefu nawe yari umusore mwiza w'akaranga, bigoye kureka kumwipfuza mu gihe wowe urimo impwemu, urimo ibisigo, urimo abazimu b'ubusambanyi. Byari bigoye kureka kwipfuza Yosefu wingene yari mwiza. Bibiliya yaririnze ivuga ngo yari umunyakaranga. Ibyo rero mubyitondere bene data bakunzi ba kino kiganiro. Bibiliya irinze idoma ko ngo yari umunyakaranga, ni ukuvuga ko yari umunyakaranga nyene. Nizera ko arakaranga mbere karenze bwa bundi twama tubona muri ya mahiganwa y'abamisi. Imana yacu nidutabare, kuko namye numva hariho abantu bavuga ngo none ngo nkujya ngo yabaye misi bigenze gute. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Abantu baramubonamo ibindi bintu byari gutuma ataba misi, ataba umukobwa wa mbere w'akaranga ku rwego rw'igihugu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero kubera ko yabayeho yanga gucumura, Imana imugirira neza. Ibyo bamukorera by'ibibi byose bamwimbira icobo, basanga ahubwo bariko baramusunikira iyo umugisha wiwe uri. Imana yacu nidutabare. Ubundi muri ibyo yavuze ngo ab'isi nibanyanka bansunikira iyo uri. Imana yacu nidutabare. Rero nuko Morodekayi rero nawe bagomba bamumanike, ariko mugabo ahubwo ntibamenya, Hamani ntiyamenya yuko ari igihe ciwe ca Morodekayi, yuko ikimenyetso ciwe rurangiranwa kiba. Ico kimenyetso rero ciwe rurangiranwa twagisomye. Nuko Hamani ku murongo w'11 igice ca 6 mu gitabo ca Esiteri. Nuko Hamani yabira ya myambaro na ya farasi, yambika Morodekayi, amugendagendesha mu nzira yo mu gisagara, asemererera imbere yiwe ati umuntu umwami akunze guha icubahiro, uku niko azohora agirirwa. Hanyuma Morodekayi asubira ku kirimba ibwami, ariko ngo Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi ngo yitwikiye. Imana yacu nidutabare. Reka dusozerera ngaha kumure mu kanya ngo maze yiganira Zereshi mukiwe, ni ukuvuga umugore wiwe, n'abagenzi biwe bose ibyamubaye ko byose, abiganira ingene yiriwe aromanga. Nta n'amaranse vuba yari ahari ico gihe, tekinoloji y'ibinyamajwi ntiyari bwahari. Urumva nimba yarasaraye agaheba, urumva ntiyaramenyeye n'ako kazi ntako yaramenyereye. Ndabingene jewe iyo ngiye nko kuvuga nk'ijambo ry'Imana ahantu, kubera ko mba maze igihe ntavuga cane, ugasanga nsarara ata n'umwanya na mutoya uhagizene uhaciye, ndakarirwa no gusarara bimwe biteye ubwoba.
uyu nawe rero mwiyumvire ingene yiriwe arasemerera mu gisagara, ariwe abantu bari bazi yuko ari icegera c'umwami. Ibi bintu vyari bikomeye cane, abantu sinzi amakomantere bagize iyo muri kino gihe bari kumufotora bakabishira ku ma Facebook n'ama YouTube n'izindi platforme hirya no hino, bakavuga ati niyo nkuru iri ala une, niyo nkuru igezweho. Imana yacu ntidutabare. Ariko noneho Moridekayi yaratomboye, ibi vya internet ntivyari bwahaba, ariko mugabe byari bihari byose. Yaramaramaye, yarariye ivyatsi, yarariye imvumba. Imana yacu ntidutabare. Nuko abahanuzi biwe na Zereshi umugore wiwe baramubarira bati, Moridekayi uwo ko utanguye gucurangurizwa imbere yiwe, asangwa ari uwo mu ruvyaro rw'Abayuda, ntuzomushobora, ariko uzocurangurizwa imbere yiwe nta kabuza. Ngo bakivugana nawe gutyo, haza inkone z'umwami zihuta kujana Hamani ku giturire Esiteri yari yateguye. Imana yacu ntidutabare. Hari makuru menshi abandanya tinjiyemo.